Nshuti namwe muteramanye na televiziyo Isanganiro ndabaramukije ndabaha n'ikaze murano makuru yaranze inondwi dusozereye nakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura ngo ntibatahura ukuntu ibiciro by'isima ya Buseko biduzwa kandi koregwa hano mu gihugu cacu. Ihinguriro rihingura ibinyobwa Brarudi naryo ryaradugije ibiciro kuri buri kinyobwa haduze amafaranga ashika $500 nkuko twabisomye mu itangazo ryasohowe n'iryo shirahamwe kuwa kabiri. Nayo abadandaza bo mu isoko rya Ruvumera barahagaritse imirimo kugira berekane akababaro bafise kubera ibibanza bakoreramwo byadugijwe ibiciro nkuko byavuzwe na Egide Ndereyimana yabaserukiye murabyumva mu idonido ryano makuru yaranze inonwe dusozereye. Gufasha abanyagihugu byari byiza mu gihe bafashijwe mu byo bakeneye nk'ifumbire n'imbuto. Ivyo bishikirizwa na Gabriel Rufyiri arongoye shirahamwe Oricom gishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Murabyumva mu idonido ryano makuru sangwe kaze. Dasubiye kubaramutsa inkuru imwe ukwayo. Bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura bavuze ko batangazwa no kubona igiciro c'isima ya Buseko kiduzwa kandi ari ikoregwa hano mu Burundi. Ni mu gihe ihinguriro Buseko ryashikirije ko ibiciro vy'isima kuva itariki imwe Myandagaro umwaka wa 2023 biduze. Abayaze na radio television Isanganiro kuwa mbere basaba leta kugabanura igiciro c'isima hamwe n'ibindi nk'igitoro n'isukari. Kubgabo ngo ubushobozi bwo kubaho butera bugabanuka. Iyo sima yarikwiye n'imiburiburi kugabanuka kuko aha mu Burundi turafise ihinguriro. Rero kuba iryo hingura ari igiwacu ryaje kugira ryorohereze twebwe abene gihugu. Rero mu gihe rije kugira natwe iryo hinguriro ritume ibiciro biduga tatubona ahubwo bogwiza amahinguriro kugira birushirize kugenda neza natwe abene gihugu turonka ibintu bizimbutse. Biba byiza ahubwo yuko boza bariga no kungena ibintu babidugije hageze n'igihe c'akabombere mu gihugu byagenze neza bakagabanura kuko ntiturigira tubona y'ikintu bakidugije bongera kugabanura. Sanzwe ibintu by'ibiciro si kwisima gusa hari ibintu byinshi biriko biraduga ibiciro hama ntitubibona neza nk'abene gihugu dufise n'ingorane yuko n'ivyo bintu biduga tutabibona ku isoko. Ibintu bidutangaza ni nk'ukuntu uzabumva ngo igitoro caduze tukakibura kumva ngo isima yaduze ntituyibone isukari ibintu nk'ivyo ibintu biratutuma tutabona n'izo turiko turaja mu bijanye nuko baho ko munyagihugu muto. Iyo ibiciro biriko biraduga umunyagihugu niwe agwa mu mpore kubera kuko iyo ibiciro biduze usanga umunyagihugu akoresha amafaranga menshi hanyuma ugasanga nawe ayo yinjiza ni makeyi bigaca bigorana ukuntu abaho. Nico gituma usanga ubuzima buzimvye. Rero twebwe ico kwiyumvira nuko leta yogerageza nkuko ari leta mvyeyi kugira ngo twebwe abanyagihugu tworoherwe imanura ibiciro. Turumva nko mu masoko ibibanza biraduga igitoro caduze urumva nukuri twebwe abanyagihugu ntitworohewe na gatoya. Ishirahamwe rihingura ibinyobwa Brarudi naryo ryaradugije ibiciro y'ivyo rihingura byose byaradugijwe amafaranga ashika ku $500 kuri buri kinyobwa nkuko twabisomye mu gwandika iryo hinguriro ryasoye kuwa kabiri muri iryo tangazo nako haravugwa ko ivyo biciro vyaduze kubera ko ivyankenegwa bakoresha navyo vyaduze aho babirangurira. Ivyo biciro vyaheruka kuduga mu mpera z'umwaka uheze.
Abadandaza bo mu isoko rya Ruvumera barahagaritse imirimo kugira ngo berekane umubabaro bafise biturutse ku mafaranga y'ibibanza yadugijwe. Ejide Ndereyimana yaserukiye abo badandaza asaba leta ko ayo mafaranga yogabanurwa kuko ngo ataho boyakura. Abantu bapangishije amazu mu masoko ya leta basabwa kuyasubiza kugira habwa abadandaza nyezina. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabahaye ikiringo c'imisi 3 abajejwe intwaro kugira babe batoreye umuti ico kibazo. C'abadandaza bakorera muri ayo masoko yabishikirije aganutse mu rugendo rw'akazi mu bihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa ku wa gatatu. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwategetse ko ikigo OBR gikoranye n'abajejwe intwaro abadandaza hamwe n'abarongoye amasoko bosubiramwo neza ibiharuro vy'amahera atozwa mu masoko ya leta. Martin Teretse umushikiranganji ajejwe iterambere rusangi avuga ko ata muntu arekuriwe kugira ibibanza birenga kimwe mu isoko ya leta kandi ko ata muntu atari umudandaza azoronswa amasezerano yo kudandaza muri ayo masoko. Leta y'u Burundi ngo irakwiye kugabanya umurindi w'iduga ry'ibiciro n'amataxe kuko bikora cyane ku bantu bafise amikoro make no kuvuga ko ari bo batanga cyane ayo matagisi bisigurwa n'umuhinga mu by'ubudandaji n'iterambere ry'amashirahamwe abona ko Uburundi bwo kwagura aho bukura amakori n'amatagisi mu ntumbero itunganiriza bose. Avuga nk'abantu bahunga amakori mu kubaka amazu n'amatongo rimwe na rimwe bidateza imbere igihugu. Ku bwa Serge Ntirampebura nugukinga ko ibiciro biriko biraduga bitandukira ibintu byose. Muri rusangi rero kugira ngo leta igwize amakori nuko urudandazwa rwa ruteye imbere. Kugira bitera imbere rero leta yogerageza kwishoboye hose ikagabanya umurindi w'iduga ry'ibiciro ku bidandazwa. Kubera hajya iyo ibidandazwa biriko biduga igiciro umuntu aba yamaze kuri ikori. Dufate nimba umuceri w'ibihumbi 3 ku mwaka uzokazogurwa 5 ibyo 200 birenzeko umuntu aba yabirisha ikori. Nko ku bantu bose rero ubutunzi bwabo bagumiza mu mahera iryo kori baguma baririha. Mugabo hari abantu bazi ubwenge batari amakori nabantu baca bafata ubutunzi bwabo bakabuhindura ayo mahera mu madolari bakaja kuyashira mu bindi bihugu nabantu baca bubaka ibizu birebire by'amagorofa abo bantu kenshi ntabo bakomakoma abo bantu ni ibiciro biduze bobo inzu yabo iguma iduga agaciro nico gituma leta rero iri kirondera ahantu yokura amahera nk'ubu uyikeneye amahera menshi yo gukoresha imigambi yo kwibuka no mu bantu bakize bajya bafise amazu bakabarihisha ikori ry'agataka bo banza kuraba agaciro k'iyo nzu ingene ingana kuko inzu zigoma ziduka agaciro kandi mu kuriha ikori ubundi ni ku rugero rw'ayo umuntu afise no kuvuga ni nka 10% 15% y'igiciro iyo nzu yo bifise urumva hariho ikori rijanye n'agataka impôt propriété hakaba rero n'amahera babinjiza aho niho botanga forfait kuko urabona ubuhinga bwo kuvyandika ivyinjira n'ibisohoka niho ratera imbere usanga umuntu agenda akavuga ati jewe nta kintu naronse bakavyemera kandi ayo mahera aba yaravuye muri banke bantu bakora utudandazwa canke bogiye kuyagurana kugira batere igiterwa ari imicungwa ari imyembe ushobora kushora kuko turakeneye kurondera ibindi bidandazwa dushora kugira ngo turonke amahera agaciro ayo mahera si habari nico gituma rero mu kurondera aho leta ikura amahera botangura bakibaza no mu bayafise kandi bakareka aba bantu bato bato nabo bagatoha kugira baronke ico baha leta nico basigarana. Ano makuru twabateguriye arabandanya ubushikiranganji bw'ikigega ca leta ngo buriteguye kuganira n'abegwa n'ikibazo co gupanga ibibanza mu masoko ya leta. Mu kiganiro na radio television Isanganiro ku wa gatatu umushikiranganji yizeza ko ibiciro vyo gupanga bishobora gusubirwamwo.
igihe byoboneka ko amakuru bafatiye ko mu kubishinga atariyo. Honorable Audace Niyonzima yibutsa kandi ko ivyo biciro bishingwa n'ikigega n'itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha uyu mwaka ko atari kigo OBR kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi. Amatagisi OBR toza ari mu itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha ku mwaka. Ayo iriko yatozwa umwaka rero ari mu ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2023 ushimwa mwaka wa 2024. Rero OBR ishinga amatagisi iratoza gusa. Kuganira ari byiza, kuganira rero kumbure umuntu yo bifata mu ntumbero yo gusigura iryo bwirizwa n'izo ngingo ziri mu iryo bwirizwa n'ingene OBR igiye gutoza ayo mafaranga n'inyira zo kwinjira mu kigega n'ingene bazosinya amasezerano n'ibiciro nyine byashinzwe. Numva ibiganiro vyo bankivyo ivyo rero nibisanzwe kumenyesha bene igihugu ingingo ziberekeye ni ibintu bisanzwe cyane. Ivyo rero nta kibazo biteye. Nabwiye ko ibiciro OBR yari kirafatira ko ari ibiciro byo gupanga bisanzwe biri mu isoko. Kiretse dusanze yari ihenze kumbere ronse amakuru atariyo aho kumbura umuntu yosubiramo. Mugabo intumbero nuko gupanga bibanza byo masoko vyisunga bijye bibanza byose bisanzwe ibiciro byo gupanga bisanzwe biri ku isoko kugira ngo aba bipanze bose baje ku rugero rumwe. Kuko urumva hari bari hamake muri meri hakaba n'abandi bari ha menshi bapangiye ababifashe muri meri cyangwa babifashe muri commune. Umva ko atari ku rugero rumwe. Umva ko ari makarenganyo hagati y'abene igihugu babiri. Umwe yarose kibanza muri leta ariha muri meri n'uriha apangiye ufise ikibanza ca meri. Ishirahamwe gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Oricom risaba leta ko hoba ibikorwa byo gufasha abanyagihugu byisunze ivyo bakeneye nk'ifumbire hamwe n'imbuto mu gihe Uburundi buhimbaza umunsi wahariwe ugushigikirana. Gabriel Rufyira rongo iryo shirahamwe ashikiriza ko uko ivyo bikorwa vyahora bitunganijwe bidafasha abanyagihugu mu byo bakeneye. Uyu munsi mukuru nawo ushitse mu gihe abarundi benshi bari mu bibazo bidasanzwe bijanye n'ubukene, mu gihe iduga ry'ibiciro riva ku bintu byinshi bisa n'irihanze abarundi. Aha rero twagomba tuce dusaba inzego z'igihugu. Murabizi abakuru baca bakwiragira mu mitumba iyo bavuka, ugaca usanga bariko bagira amadiskuru, no kuvuga ama message ahabwa abarundi. Twebwe rero ico twagomba gusaba, murabize ko uno munsi wa solidarite wo gufashanya cyangwa gufatana mu nda uba uno munsi kuwa gatanu. Twagomba dusabe ibi bintu byo kwegeranya ibintu bagaburira abantu, twebwe mushyira kumwe ntavyo dushigikiye, ahubwo dushigikiye yuko barondera ibintu bafasha. Nukuvuga ko aho umuntu avuka bagende barabe barya abantu bakenye, babaronderera imbuto, babaronderera bijya bintu bituma bashobora kuzoba hejo. Mugabo umuntu wamuha ikiro cy'ibiharage ukamuha ikiro cy'ifu, ivyo bintu ararabifunguye uwo munsi nyene. Mugabinda uyibwira ko wayirarije, ntuyibwira ivyo wayihaye. Twebwe rero twibaza neza yuko bakwiye kurondera ibifasha bajya abantu baboro badashobora kuja mu ishuri. Ubu uya dusikaje ukwezi kumwe kugira ngo abana baje mu ishuri, nibagura amakayi y'abanyeshuri, nibarabo abantu batagira mwikoro babagurira amakaye, babandi babaha imbuto kugira ngo ejo Uburundi mu vy'ukuri dufashanye twese. Aha niho dusozereye ano makuru yaranze inondwi turangije. Shimire mwebwe mwese mwari mwayakurikiye, shimire n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Nimugire indwi nziza naho butaha.